Mu gihe amakungu ahimbaza indwi yahariwe kugwanya gutunga ibigwanisho bicira umuriro, ishirahamwe yishinze guhimiriza abanyagihugu kudatunga ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro Recovi ku munsi wa kane igenekerezo rya 29 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 yifatikanije n'amakungu mu guhimbaza iyo ndwi aho ryagendeye abanyagihugu bo muri zone Maramvya mu kubahimiriza no kubigisha ingaruka mbi ziva mu gutunga ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro. Umuhinga wo mu mugwi w'igihugu jeje kugwanya itunga ry'ibigwanisho bicira umuriro SENAP Erindagijimana yagiye aratanga impanuro ku banyagihugu bo muri zone Maramvya. Yamenyesheje yuko umutekano ari ku nyungu za bose, agira akabasaba yuko aho hose bobona ikigwanisho icyo arico cyose bomenyesha abajejwe umutekano babegereye canke ababatwara mu mashengero abegukira. Abajejwe umutekano muri zone Maramvya bamenyesha yuko umutekano wifashe neza muri rusangi, kiretse ubusuma bwibonekeza rimwe na rimwe bw'abasuma baza bitwaje imipanga. Naho biruko bamenyesha yuko bariko bakora ibishoboka byose kugira batuze ubwo busuma. Je iki gikorwa nacakiriye neza cyane kubona cashoboye kubera mu karere nkoreramwo ka commune Mutimbuzi zone Maramvya. Igikorwa nacakiriye neza cyane kuko hari abanyagihugu benshi batazi igikorwa kiko kiraba kerekeye gukura ibigwanisho mu banyagihugu batabifitiye uruhusha. Nacakiriye neza cyane gose. Cakiriye neza cyane, mwakoze cyane kutugendera kugira ngo tubashikirize ibiri ngo Maramvya. Umutekano mu karere mperereyemwo nkoreramwo wifashe neza cyane, kiretse utuntu tumwe tugenda turatosekaza umutekano twerekeye ingo n'imiryango baza baragwana bagatemana n'ubusuma bwo mu mazu akaba ariko buhari. Kucerekeye umutekano ni sawa cyane, ukaba umeze neza cyane mu karere mperereyemwo, umutekano umeze neza cyane gose. Abanyagihugu bari kukiba busuma kenshi bakoresha ibigwanisho bidacira umuriro, imipanga, amashoka, ubuhiri, bomora amazu bakabomora amazu bakinjira. Ibigwanisho bicira umuriro ubu ntibiherutse muri aka karere nkoreramwo. Ivyo bigwanisho turabahimiriza cyane, tukababwira ikigwanisho kizoba kibate aho bazobana ikigwanisho gito gicira umuriro kizoba kibateye amakenga ko botubwira tukaza kubiraba abajejwe umutekano tukabibakuramwo. Tuguma tubahimiriza ku mwanya uko umwanya uhe twababwira ati ikigwanisho muzobona kibateye amakenga muraza mu dutore mutwereka ico kigwanisho kiri tukirabica kugira ngo tugitegure ntigisinzikaze ubuzima bw'abantu ubuzima bw'abene gihugu. Ego hariho ibigwanisho bidacira umuriro kandi usanga vyemewe gutunga mu ngo nk'imipanga, imbugita, ariko ugasanga abantu barashoboye gutemana. Mubabwira gute, mubigisha gute kugira ngo ntibabikoreshe mu bikorwa by'ububisha? Turababwira yuko umupanga canke intuze bavuye mu murima kuwukoresha batezwa kubika ahantu umwana adashobora kwegera, nawe nyine adashobora kuwukora akawuvuye mu murima awuryamika nk'ahantu akawushirako nk'ikintu cerekana yuko uwo mupanga canke iyo mbugita canke iyo ntuze itari kirakora yavuye mu murima igiye kubikwa ahantu umwana ashobora kuza kugitora ashobora guhungabanya umutekano wo gutema bagenzi we cyangwa gucumita bagenzi we. Ari byo hano ariko bimeze. Turabahimiriza tukababwira yuko aho babona ikigwanisho cyose kibateye amakenga cyose kibateye amakenga bategezwa kwitura abajijwe intwaro n'abajijwe umutekano bakabirabira hamwe bakaraba ko icyo kigwanisho bagikura mu nzira bakagikura mu banyagihugu kigashobora kuja ahantu kibikwa ahantu ho cagenewe, kuko turafise ikigo cyitwa SENAP aco kijeje gukura ibigwanisho abanyagihugu duca tubahamagara tugaca dukorana ico gikorwa, ico kigwanisho kagikuramwo bakayitwara kugishingura neza. Mwavuze ivy'ubusuma, abasuma baza bitwaje ibigwanisho nk'imipanga n'imihoro, mwebwe nk'abajejwe umutekano mukora iki kugira ngo mushobore gutuza ubwo busuma? Ubwo busuma dukora ijoro n'umurango, turakora amapatrouille ku murango, amapatrouille y'ijoro turazikora gose. Baratubona kenshi mu mihana kandi bagacavuga ati baba polisi b'igihugu bari ku kazi, turabona yuko atakintu gishobora kuduhungabanya. Iyo bishitse kagacamwo bakagwana, urabona iyo bagwanye turabafata tukabajana kunyamiramabi zikabumviriza, uwo zisanze yagirwa n'icaha agahanwa n'amategeko n'icaha aba yakoze.
icyo nokongera ko abanyagihugu turabahimiriza yuko ikibateye amakenga cyose ko bodutera kamo ubu aho muri uyu mwanya turimo aho duhereye umutekano urakwiye ego akamo mutera abenegihugu rero bo ngaha mu Maramvya musanzwe muyobora nakahe akamo dutera abanyagihugu mu Maramvya dusanzwe dukora akamo yuko ikibabakiye cyose amakenga kucere kigwanisho kucere guhungabanya umutekano cyo cyose ko bokwitura inzego z'umutekano n'inzego z'intwaro kugira ngo dukorere kuko ninyabune dukorera hamwe kugira ngo icyo kibazo tucigire hamwe uwo mutekano tuwucungere hamwe nabo nyene kuko barafise icyo bafasha cyane kuko byinshi nibo babibona kuko bari mu mihana kuko uravye abapolisi ni bake ariko bo bari bakwiye hose turafashanya mu gucungira umutekano ijoro n'umurango turakorana na mixed de sécurité yo ngaha n'abajeje umutekano. Umuyobozi nshingwabikorwa by'ishira hamwe Recovi yavuze yuko bashima intambuko bamaze gushikako kuva aho batanguriye ico gikorwa mu mwaka wa 2010 mu bufatanye n'ikigo cy'igihugu Senape. Hano mu Maramvya twaje nk'umugwi nk'ishira hamwe Recovi. Ishira hamwe Recovi mu majambo yose ni Réveil communautaire d'assistance aux victimes, ni ishira hamwe gishinze gufasha no kugarukira kubahuye n'ivyago byaba iby'ibigwanisho, ibyago byo gufatwa ku nguvu, ibyago bivuye mu ikoreshwa ry'ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro mu gihugu cyose ndetse n'inyuma y'igihugu. Kubera iki mwaje mu gihe nk'iki? Twaje mu gihe nk'iki kubera ko ku isi yose turi mu yinga canke se mu ndwi yahariwe kurwanya amabi avuye ku ikoresha ry'ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro kwisi. Ego kubera iki mwahisemwo kano karere ka Maramvya? Twahisemo kuza hano mu karere ka Maramvya kubera ko ni umutumba umwe ugize intara ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura nayo ni intara imwe mu zihanamiye umupaka w'igihugu uhana urubibe n'igihugu ca Kongo. Umugwi Recovi turababona muri kumwe mu bufatane bw'ayandi mashirahamwe canke n'inzego z'igihugu? Ego mu bufatanye n'ayandi mashirahamwe turafitaniye amashirahamwe dukorana ku rwego rw'igihugu, amashirahamwe yigenga nkuko natwe twigenga. Hariho n'ayandi n'umugwi w'igihugu ujeje gukura ibigwanisho no kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho mu gihugu Senape. Kubera iki nkamwe nka Recovi mwahisemwo kugira ubuvugizi kugira ngo mubwire abenegihugu amabi canke ingaruka mbi zo gutunga ibigwanisho badafitiye uburenganzira? Nuko mwabonye yuko bikiri ikibazo mu gihugu? Mu by'ukuri twagiye kubitangura mu gihe igihugu kitari bwateka hirya no hino ubuzima bw'abantu bugenda bukugwaho biciye ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro, ndetse na none munsi uretse ko byagabanutse kubera ko twagiye dukora amahimiriza mwenaya mu gihugu n'abandi dufatikanije n'ayandi mashirahamwe akora mu kino gisata, byagiye bigabanuka kubera ko abanyagihugu bagiye baramenyera akamaro ko kuvyikurako, akamaro ko kunabivuga bakabidenonsa aho biri. Abanyagihugu rero bigenda biragabanuka ku munsi. Rero turashimira cyane leta inguvu yabishizemwo, turashimira cyane n'umugwi w'igihugu wamaho ujeje gukura ibigwanisho mu banyagihugu, ingene wagiye ufashanya n'ayandi mashirahamwe na twebwe nyene kugira ngo bikunde tugere ku rugero tugezeko uno munsi. Rero novuga nti turishima ko biciye muri ico kigo Senape ibiharuro bitakiri vyinshi nkuko twatanguye tubibona mu gihugu. Murakoze. Mwatanguye ryari? Twatanguye rino shira hamwe mu 2010. Uno munsi urumva ko tumaze gukora ibidasanzwe kandi vyinshi mu gihugu. Turabashimiye cyane. Murakoze gose.